Mu gihe kuri uyu wa gatatu abarundi bifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi, umunsi usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu k'umwaka utashe, abakenyezi bakora mw'ishirahamwe Ricome Imprimerie ntibashimye kwisangiza umunezero, bahisemo kuwusangira n'abandi bakenyezi bitorohera kuronka ingene bahimbaza uyo munsi mukuru. Abo bakenyezi rero bakaba bagiye gusangira umunsi mukuru n'umukenyezi yitwa Eliane Hakizimana aba muri quartier Kinyenzari ku mutumba wa Gikungurirare. Aurore Gacuti arongoye Ricome Imprimerie arashikiriza icatumye bagira ico ciyumviro. Uyu munsi nkuko musanzwe mubizi ni tariki 8 kwa gatatu, umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Twebwe abakenyezi bo muri Ricome Imprimerie twahisemo kuza gusangira n'aba bakenyezi mubona ngaho muri ngahanye mu Gikungu. Dusanzwe tubazi ariko ntitwari tubazi neza. Twahisemo reka dushike mu muhiri wabo kuri uyu munsi mukuru dusangire dukezanye, kuko ni umunsi mukuru wo kwibutsanya yuko dukwiye kubandanya dutera imbere, tubandanye tugwanira agateka k'abakenyezi umwe wese aho aherereye mu bisata asanzwe akoramwo. Nayo kw'izina ry'umuryango wiwe umukenyezi Hakizimana Eliane yagendewe n'abakenyezi bakora mw'ishirahamwe Ricome Imprimerie agaragaza umunezero muri aya majambo. Yumva neza cyane, ndashimye cyane kandi bishimishije kuba baje kuntera intege. Numva ndyohewe cyane kandi n'ubundi bazogire intuze banyene bagaruke n'ubundi bazogira intege n'abandi bazoje kubaraba na jewe, kandi ndabishimye cyane, barakoze. Ariko rero umukenyezi Aurore Gacuti arongoye ishirahamwe Ricome Imprimerie aravunira akagohe abakenyezi. Abakenyezi bo baja mw'ibarabara gusegerereza, ico nobabwira ni bakura amaboko mu mpuzu bakore, kuko umukenyezi arashoboye. Umukenyezi ico yipfuje aragishikako, ufise inguvu, ufise amagara meza, vyose birashoboka.